FC Barcelona nitwo turaganira ko nyuma yo gutsinda mu buryo bugoranye cyane equipe yitwa Girona muri no weekend bitsina bigera kuri 2 kuri 1 batsinda Girona bari bayake by the way. Nako navuga nti nabonye ubwoba bwinshi muri Dieter Fleck mbere yuko match itangura bitewe nuko nabonye abakinyi biwe ndavuga nti ya ligne de jong nk'umukinya agomba gukina afasha abasatira atuma Pedri Gonzalez agaruka inyuma kubera yuko yarakeneye umukinyi w'umubora ashobora kugumana umupira umwanya ushoboka muri abakinyi baba defenseur be kuko je mfata nka nimero 6 nk'abakinyi baba defenseur kongera ko Makasado azi ingene bashobora kurekipera iyo mipira hanyuma agakina na Pedri bagakina imipira myiza. De Jong ari imbere yabo agomba kubabera ikiraro kigomba guhuza bo novuga ngo n'ubusatirizi bwa equipe yitwa FC Barcelona. Mugabo nkacangira bwabwo barero bw'umugabo yitwa Lamine Yamal rwego rwo kugaruka gufasha abandi ari ruto cyane. Tony Fernandez mwanya abona muri Barcelona si mwinshi kubujyo wo kwizera service ziwe. Marcus Rashford poste yiwe wamenyereye gukiniramwo umaze kumukoresha move mubwiye ngo genda ubu mu ava centre vyagaragara ngo impinduka zose akoze muri iyi swadi yiwe hari ico biza guhindura mu buryo bwo gukina bwa equipe yitwa FC Barcelona. Bari bafise 16 n'imigori kongera ko Pajo Barcelona Eric Garcia je sinzi ko abakunzi ba Barcelona baze barambabarira iyi Barcelona nta defense igira. Nivyo wovuga ngo Eric Garcia ni mwiza ariko ni mwiza par rapport y'ababi bandi bahari. Mu bubi bwabo biragaragara ngo mu gihugu c'impumyi uwijisho rimwe arayobora. Uwo niwe Eric Garcia muri ya defense ya equipe yitwa FC Barcelona tutabona ngo ubwiza bwabo bwo babushingiye kuri inde ku buryo twokwizera ko batuma vyinshi ariko byaje kumuhira bihuye na remplacement tactique yakoze avuga ngo ntaco nkifise cyo kugwanira kuko zijya remplacement yakoze Jeniko Nazise bane nubundi akaba kabaye kandi dufise ingamba zikomeye imbere nivyo wogira match ya Ligue des Champions bigaragara ngo wororasha gatoya uzoba uri muhira nta kwishira kuri pression cyane ni match novuga ngo idakomeye cyane ariko uko vyomera kose ni Ligue des Champions uzi neza ngo muri weekend uza ko wagiye kwa equipe yitwa Real Madrid ubona Lamine Yamal atari kugoye ko mushire hanze nta kibazo prepare ibindi uzokina na Real Madrid ariko wibuke ngo inyuma ya Real Madrid hari kindi gipima rindire mu gihugu cy'Ubwongereza azokina na equipe ya Chelsea. Remplacement rero yakoze Jesse novuga ngo na mayeri yo kugomba gutsinda match ahubwo ni gestion y'abakinyi yagomvye gukora byabuye rimwe ricarira sinyoni zibiri abigiriramwe amahigwe akora gestion y'abakinyi baraja hanze bararuhuka ariko nico gitsindo arakibona ni remplacement yakoze zazindi twita ngo amabura kindi nta kundi mfise ndi bugire eske ko Ferran Torres adahari kuri avant centre ndashira yonde kandi Rashford nkeneye ko aruka ukunda mukene y'imbere muri match zikomeye raba niwe mugabo uyu munsi tumaze imisi dutuma akazi kose Barcelona igomba gukora gushikaho Barcelona itsindwa ibitsindo bine ariko akaba homme du match bivuze ngo numugabo yaba yakoze agakora byose bishoboka nawe akeneye uwo mwanya wo kuruhuka Dieter Fleck na mahigo yagize kubona amanota 3 ariko Jacinda bifata nk'akazi kadasanzwe ashobora kuba yakoze canke remplacement ziri tactique cyane zo kumuha resultat positif gusumba uko yabigiriyemwe amahigo arakomeza agogwe Landry no kubona amanota agera kuri 3 mu gihe yoba ataragarukana babandi 11 biwe yakoze mu mwaka uheze tukabona kandi nabo bamufashe kwenda ashika ku ntsinzi zitandukanye mu gihe to barabagarukana ko nk'ubu amaze no kuba nakora ikigano namenyesha makuru ko ku munsi wa jerekana na equipe yitwa Olympiacos muri UEFA Champions League yemeje ko bakirindiriye Fevere bagangura ngo ko babona umugabo witwa Rafinha muri El Classico ariko kandi ntagira Robert Lewandowski mu gihe wanashaka kuri munsi turi Robert Lewandowski Lamine Yamal Rafinha nta nubwira nagaragara no mwaka muri saison ngo bagaragare bose ari mu kibuga kuko bama mu mvune Torres nawe niko kuko arakomeza gogwe mu gihe atuba aragarukana cyangwa se mu gihe atuba arasubira kuronka babandi 11 biwe beza yakoze mu mwaka weze bigatuma equipe ya Barcelona igira umusaruro mwiza nk'uwo twabonye. Jewe no munsi ndavuga ngo niba utari bugarura abakinyi bawe beza ibibazo byo bigomba kuhaba ariko n'ubundi nubwo yo bagarura gusubira kubona Barcelona mu mwaka uheze n'ibintu biri presque impossible ibice byinshi kwijana ntibikunda kuko jewe no nzokomeza kuvuga ngo umuntu yarakomeje projet ya Afrique no mutama yitwa Inigo Martinez bamaze ko batandukana
mugabo no munsi gituma iyo abuze bari hanze y'ikibuga ababuraga agasafaringa kuno munsi kwa Barcelona statistique z'abakinyi ugiye kuraba abakinyi bafise ibitsindo vyinshi muri equipe yitwa Barcelona ligne d'attaque iri mu mvune Ferran Torres ibitsindo 4 Robert Lewandowski ibitsindo 4 umugabo yitwa Rafinha ibitsindo 3 ugiye kuraba abakinyi bafise passe decisive nyinshi umugabo yitwa Lamine Yamal afise 4 Marcus Rashford afise 3 Frankie de Jong afise 2 waraba amadiwere bamaze kuganya Lamine Yamal amaze kuganya diwere 44 Jules Kounde amaze kuganya diwere 42 igituma Eric Garcia ari mu defenseur mwiza Barcelona itunze amaze kuganya diwere 39 ariko no mu bakinyi bamaze gucreate uburyo bwinshi imbere ya equipe adverse Garcia musangamo kuko abakinyi bamaze gucreate uburyo bwinshi urasangaho Pedri Gonzalez amaze gucreate uburyo 22 imbere ya equipe adverse Rashford 16 Garcia kaza mu mwanya wa gatatu n'uburyo bwera kuri 13 ivyo bikantuma kuvuga ngo ubwo Afrika ari kubura Rafinha akamuburana n'umugabo yitwa Torres Rewando tugombe tunamwihorere gato ukamubona n'umugabo yitwa Torres biri mu bintu novuga ngo biriko biraperturba cyane equipe yitwa Barcelona bikananyereka ngo hano uko inkino zigenda ziregera imbere niko urugamba rukomera babandi batuka urugamba rukomera niko barugiye kurangira nyarugamba rugomba kurangira kwa Barcelona hakiri kare natagara abana bakinyi bibo bahafi kandi kurangira so ngo ni mpaka imesese wa murangiza utsinze niba narangiza muri buno buryo bakinyi bataragaruka kuko urugamba rugenda rakomera Barcelona rangiza inaniwe kuko no munsi sindi ko ndabona none uzotuma Lamine Yamal uzomutuma ibitsindo 5 mu match zitatu ni ibintu bidakunda hafi Toni Fernandez uzomutuma gutsinda igitsindo kuri Classico ego yo gitsinda kubera ari wa mutima w'abana baramasi bavuga ngo gukina na Real Madrid ni nk'umunsi wawe wa mbere ari nawo wanyu mubayeho ku isi mugabo no munsi jewe mba niyumvira Ronny Barge uzomutumika imbere ya Madrid Toni uzomutumiki mbega Lamine Yamal wavuye mu mvune turi certain yuko kuri Classico azo yagaruganye urwego physical fit ijana ku ijana mu gihe nabonye Firmino Lopez wanemeza abantu bavuga ngo je me sens prêt à 100% nk'uko mvuye mu mvune yari yanaje no kubajana n'umugabo witwa Detez Ansfrique muri press conference y'urukino bazokina na Olympiacos Ropire mugabo no munsi Barcelona wumve ngo ibuze za nyenyeri zayo zaka gusumba abandi ni navyo bintu navuga ngo biriko birakora cyane ku mugwi witwa FC Barcelona muno munsi tukayibona umengo equipe zose zirayubahuka kuko kuyubahuka nuko nawe w'ubuzingo hari indani aho turiko turayubahuka bakagomvye kuba bafise natwe bariko barabuza kuyubahuka baratubuza kuyubahuka ahubwo bo batwubahutse ko badusumba tukaba ngombwa yuko tugaruka gufasha defense yacu mugabo no munsi irorohewe ahubwo reka natwe dushire pressure kuri equipe yitwa Barcelona nico gituma umunsi biriko birakunda Sevilla ntiyari gutsinda Barcelona bafise Rafinha n'umugabo witwa Torres kuko Rafinha umwanya n'umwanya guma muri surface wanyu muguma musigano Torres niko kuko mugabo abizingo none ndatumikireho na Darojo nako Ronny Barge Prito ndatumika umugabo yitwa Robert Lewandowski bakaheze kumutama anaronka penalty sometime penalty nta buhinga bwinshi bujamwe mugabo Robert Lewandowski n'umwe makinyi kufashika kwa Barcelona je maze kubona husha penalty nyinshi ibi rero benyereka ngo Frike natagarura abakinyi biwe kwa Barcelona urugamba ruriko ruja ku musozo kandi rugomba rukarangira hakiri kare wenye nakiyirukana kavuga ngo izi nkino turiko turakina no mwaka sizacu reka dutegure mu mwaka uza mugabo ugwego bana bafise no munsi hamwe bogarura barafinya na ba Torres bakagaruka no gwego gwabo rusanga bana bageze hano nta kibuza Barcelona itobanzitse turasubira tubone Rafinha garuka ku gwego gwiwe mugatuzi ngo Rafinha utamufise Rashford araguhereza ivyo Rafinha yoguha wanashaka yo nabirenza Lamine Yamal utamufise korokana Toni Fernandez cyangwa udafise Lamine Yamal fata Rafinha na Rashford bakine bose Rafinha ikinira buryo Rashford akine bubamfu watakisha Torres cyangwa Lewandowski uko jemba mbona Barcelona itagaruye abakinyi babo biracagoranye cyane pe ni kuva mu mwaka uheze twese twarabiraba tugasanisha sezo zagiye ziratangura kuri
uyu mugabo yitwa Dieter Flick bakuva muri equipe ya Bayern kuri Germanschaft hose n'umugabo yagiye aragira saison nziza za mbere ariko izikurikira bikagorana ariko vyose vyaba bishingiye kuko abakinyi biwa bakoresha Dieter Flick n'umugabo asaba inguvu mu kibuga asaba umukinyi ataguma uruhande rumwe umukinyi anyaruka umukinyi agomba gufasha bagenzi biwe twese turibuka version y'umugabo yitwa Rafinha ku muzo wa Flick na version ya Rafinha ari muri equipe ya Leeds kuza no ku muntu uvuga ngo no mu gihe cy'umugabo yitwa Xavi Hernandez ziratandukanye raba version y'umwana yitwa Lamine Yamal raba Robert Lewandowski kuko yaragarutse raba Ferran Torres ishusho azananye kuri uyu mugabo yitwa Dieter Flick ni ishusho zitandukanye hahandi umuntu wese yaravye Barcelona y'umwaka weza akavuga ngo izi nguvu bakoresheje umwaka uza biragoye ko bashobora kuzigira kandi iyi ntango ya saison bariko baragira sinzi nimba tuvyibuka ko n'umwaka uheze bagize saison igomba gusukunya hari iminsi bagezemwo n'igihe babakinyi yarabafise barafinya bahari ukabona ko gutsinda amanota ari kararonka ni yayandi twita mvuye kure arayaronka ari kagoye canke bwaca ukabona arayabuze akinye na equipe ya Girona iramugoye akinye na Atletico Madrid kubona amanota biragoranye akinye na Sevilla kubona amanota biragoranye ariko bwaca bukebuka uko agenda aramenya swadi yewe ukabona ko agenda araterateranya ibintu bigakunda araho twaje kuri izi micro tuvuga ngo noneho Flick swadi yiwe yayimenye ica agomba gutuma Lamine Yamal arakizi ica agomba gutuma Rafinha arakizi ivyo kubimenya kwiwe vyamuhaye version ya Barcelona nziza ishobora gutsinda umuntu wari we wese ariko ku muntu yaravye Barcelona kiriya gihe n'ubundi stili yaragira makenga ni Barca yahejeje saison ifise ibitsindo vyinshi hafi bishobora kuba bishika 180 canke birenga ariko mw'ivyo vyose yatsinze yazigamye bingahe ku munsi wo kwa gatandatu niho yari karakwiza ibitsinda 201 ego nk'umumenyereza wa equipe ya Barcelona ariko ikibabaje mu 201 nta bitsindo 25 azigamye ibi bica bikwereka ngo Flick we agomba gukina iki nimba atari wagomba kubikina ikibazo tukironderere arabizi ngo ndaza gukina equipe yose igomba gukina nanje irafise droit au but umwanya wari wose biza gushobokera ariko ko ndi Flick afise equipe imeze uko jewe nkora iki umwaka weza atanga message ivuga ngo mwebwe b'imbere batatu canke bane ndabinginze ndabasavye ntsindira ibitsindo byinshi bishoboka ariho twabonye Barcelona itangura gutsinda 3 4 5 6 ukabona ngo ibitsindo vyagwiriye kandi Rafinha arabimutumye aramwemereye Lamine Yamal aramwemereye barayimukora acagira na ya club ifisa abakinyi batagira ikintu ca ego ikintu cyo kwikunda no kwigungira ko icari kiri muri club yari club iri plus collectif gusumba Lamine Yamal yobona ko yotsinda ico gitsindo ariko mu buryo bugoranye yunamuye amaso agasanga Ferran Torres ahagaze neza akamuha umupira akawutsinda mu buryo bworoshe akemera gukora passes zive zitatu ariko w'ico gitsinda akagihara akanka kukirondera kugira ngo ya message Flick yabaha bashobore kuyishikako ariko uyu munsi biratandukanye kubera yuko babakinyi yaha ya message bakamukundira bakayumva bafise ibintu bibiri batakaje ikintu ca mbere uyu munsi Dieter Flick arajanga muri press conference akidoga ngo ndafise bamwe mu bakinyi bafise ikintu cyo kwikunda kurusha abandi twese twaca tumva direct mu mwana yitwa Lamine Yamal yatanguye saison yumva ko agomba kuduza ibitsinda agomba gutsinda muri equipe ya Barcelona ikigira kabiri atakaje contribution kubera ko badahari atakaje Rafinha twanatanguye saison twibaza ngo saison y'igitangaza y'ibitsindo 37 azoyisubiramwo ko tubonye bayi ya mbere ku myaka maze mu kibuga tukaraba tukavuga ngo twese tugomba gutega uyu mutego uvuga ngo niyo bari Barcelona nziza bagaruke babitwereka umwakuza ariko nitwaba twarayihenze kuko ari equipe nziza kandi ari equipe yahuriranye no ko yibereye muri forme navyo tuzoyibona mu mwakuza
umwanya wo kubipima rero ntawe baduhaye kuko warafinya yabafashe gutsinda ibitsindo byinshi aragwaye wa Robert Lewandowski turamubuze Lamine Yamal karagenda garuka wa Ferran Torres na Robert Lewandowski bakina nk'abava centre bagiye barakurakuranya kugira ngo ivyo bitsindo biboneke nabo turababuze kongera ko Dani Olmo yatsinze ibirenga 10 nawe kandi turamubuze haza ca kibazo rero twari tuzi ngo ekipe igomba gukina na Barcelona irafise uburenganzira bwo kubona igitsindo umwanya wari wo wose icubatse canke kirondeye nimba udafise uza gutsinda vya bindi bitanu mugabo adversaire nka ya ma ekipe yo muri Portugal yatweretse ngo birashoboka ko yoza agatsinda mu igori rya Barcelona ibitsindo 3 canke 4 uyu munsi babandi bawe bahora babitsinda ko badahari ntibiza kurangira utsinzwe 4-1 nivyo rero vyabaye kuri ekipe ya Sevilla iramukubita ibitsindo 3 ariko za match nyene agomba gutsinda nka Barcelona kubera ko ari ekipe nkuru iraza irabikora kuri match yerutse batsinze ibitsindo 2-1 ariko nabwo ubona ko isufra atayandi mahitamo Dieter Flick afise mu busatirizi bwiwe hahandi ho kuvuga ngo Ronaldo ni usigaye hano genda ufe kugerageza ivyo ushoboye nico kigomba kutwereka ngo iyi sezo ya Barcelona igomba kuba isezo y'ibitangaza ku kijanye n'amadefete bagomba gukora ariko haracari hamahigwe aramutse agaruye bamwe muri babakinyi biwe ariko muri ya version nubundi yo kumuha ibitsindo byinshi nkuko yabimuhaye muri sezo iheze nivyo rero kuri FC Barcelona ku ntsinzi babona muri weekend ubwo batsinda ekipe yitwa Girona ibitsina bigana kuri 2-1